Nibiki ntavyuzi kandi twarajanye no kwa nani izi mbuto z'abagabo zavuye hehe ico ni kimwe hamika ikapoti nayo yavuye mimi aya sama serum aya maserum baruma zimisi bwaye ugenda na presidence mushakoshi gagaga Every story matters. Musanzo none Abagabo yisabana kanyara niwe nibiki sorry mama la Berni yurawe nta fondo tena none ndakora mushakoshi ndabira wewe niba tayushaka rero kwanza n'inyivyo vy'ivyo nyene byo kugumwe no mutwe n'ibindi wavyanze nakumira umutwe gutesha akazi kane byo wigira sasa none mimi erreur ibaye une fois ni ichitumu utia usanga uzo kwa muko nyene biheraho nyene kabisa gushikira si wogira gushikira wa mwacerewe na chamira aho baba none Fabi wadusanga muganivyo ndagabuze ko musigwaye wewe mimi aya sama serum aya maserum baruma zimisugwaye ugenda na presidence mushakoshi gagaga yo uranarinda bra kuvuma ukore mushakoshi ufise kapoti yesu randa kubanza kubikora ugenda na presidence mu ntuze mushakoshi plus basi yaba iri anka tonova kuzidandaza chemo impamvu wacerewe ngo cyo gushurashura kashuza ko kazi ngurawe none tundi ndakocha presidence singi jana niyo nkunda nakoraho wacerewe kumbe yari bere mu gushurashura mu gusamba ngo yo tudakazi gute isi presidence amplis yakoze wowe uzi kubiraba basi wana zikoresheje raba neza raba bien presidence nimja kushibiri hama ngo ntawe hada kubikorako cyamwe ngo aragwaye iyi ni mikoshi gusunaka aragira yeswega muri yese bitwaye bikwegeye ni jambe gakumuvuye gusambana ngo kwa muganga miri eka bashugosa kabugwaye seru mu busambana ntibahira baho nuvuye kwa muganga kabisa niho nakubwira ko umukobwa afite amanya Fabi vyo ntavyo nzi Fabi nukuri nenda bivuge gute none hama ikapoti yakoze imana maswima kuzoyira nibura ko presidence yakoze ronda ikintu yikuze ngaho amplis ko tubwira n'umuntu ati kora mushakoshi wanje uzi kufisa ibintu nkibi nenda kubwira utore kubera nzi ko bafite ivyiko zomiri ivyiko dobiriye ko concernant presidence ni presidence bien hama ndababwira umudamu mwaze ngaha mugahari yaravuga ari sugi ndabira gusambanye gusa ngo avuye kwa muganga siyo waruri si ntwari kwa muganga wari wigaze ugwara wari kurashurashura gusa umuvyeyi niwe wambabaje wenyene Fabi cyangwa misese wadukinye jewe Fabi voilà idangi sitigeza tonda ngwaragwaye yari ko n'umuhungu ahubwo sinora ngo ni rapport rega vraiment Fabi wowe arango kusha presidence ubu n'ubusambanyi abo n'utwosanga ngaha twosanga n'izindi presidence miri no nta soni miri ni wewe nta soni gagayo namuna gufata nibisanzwe basi nibisanzwe umuremeshe gose nibisanzwe nesi isivye ubuzima subwiwe kubera iki bacerewe kazi Fabi mvuye kwa muganga nawe hehe kwa muganga no nikapoti presidence bazitanga byakoze nabyo uzi gute kandi yiri wawe Nebe gazi navuye mu mushakoshi wawe Tuje kubeshanya bandu presidence bimushakoshi wawe mushakoshi wawe uvuga gute ngo ko bavuga utakotana kimuzi ntavuze gute canke n'ivyo bintu ko murankina nimushaka cyakoshi si wawe twabukina ibintu gute presidence jewe wewe turi kumwe ngaha Fabi nturi kuri zero ndiko ndakubwira ko yo vyizera gute kandi afise hari cyo yizeye kanda kwizere kubera wambeje ana ko wambeje no banda yimbeje ntaje izo nkuzenya izi mbuto z'abagabo zavuye hehe ico ni kimwe hamika ikapoti nayo yavuye navyo n'icyakoshi si wawe gagaga ega nanze ibintu ndabibonye ubunyene ndabibonye Yesu Kristo mana rago gaga ubana na papa wawe sivyo ni papa wawe yashize
Fabio utamwe n'umushawe n'ibintu by'abaseke. Oya none tubwire aho yavuye. Uvuze ko atari gwawe. Tubwire ko ari yanjye. Atari sawa si wawe nivyo. Si wawe. Wewe mu nzu ndabizi neza kubana n'umuvyeyi wawe. Ko atari yayishizeyo gashama. Ninde? Kandi ukaba nta mukozi bafise tuvuga ngo yayishizeyo. Wewe ntiwavuze ko wakize, wewe ntiwakizejo. None umuntu yakizejo. Uwo mwanya kandi wo kumurara. Zino square means ni shasha ingizi ngahizi nzu. Ni ubunyene. Iziba zisanzwe. Izi nizo mu gatondo. Nta soni gagaza. Cyane muvuge niba ari nibyo mwapanze canke n'ubundi niba mutananyishimiye ko dukorana mu bivuga ubunyene. Umuweshi uri kameze. Jevyo sinabikunda amano ko kwigurizo. Kwiyaka. Atoge n'amarira dufise twoshora. Ibaze. Urazi twebwe akazi uri. Akaje twiki. Amasata tutarashika. Iyo uza kubitubwira, uza kutubwira amasata ngo twaje. Ibaze. Twabaze ibintu twebwe twokora kujye twofata tukaza gukurarira we ngaha. Uturindiriye umugwayi kubavuye mu busambanyi. Chafatani. Nta soni gagaza. Sona ibintu byataruse. Twebwe amaze tunazokamana. Twebwe twari dufise amenshi kurusha yiwa. Ngiriza kwanza ko aramiririsha azogaruka ngahanda rero mugarukanye. Narusha duze kukwirukana no. Wari tumwirukanye. Bw'ibintu nivyo herera ngaha. Narusha duze kukwirukana. Urazimira ndakubwira ikintu kimwe. Niba rero uravuga ibi bintu nk'ibi inge ndiko ndumva sinari nibaza kumeze ko on. Mwazi komeze gute? Sinavyibaza. Uri kuvuga ngo sinagufasha. Ikibazo cha Amerika Ikibazo cha Amerika. Okay. Ikibazo cha Amerika ni Kapoti. Jendi Prudence. Atwasanze Kapoti mwisha kushi wawe urumwana w'umwigeme imyaka yawe ntashaka kumenya ntayonzi gusa ikiboneka tucura cyari muto ni warongo turabizi neza ko utari kumugabo tugusanganye intuze ni Kapoti mu gitondo watubeshaye ko ugwaye uje ku kazi tugusanganye Kapoti mwisha kosha Jendi umi ahubwo nabuze kunda nasubiza inde yizanye sawa yakina ko je mbonye bayikwemisha ko shimbona nicaye hagera amaso yiwanje nicaye haje je mbonye bakora yindi cyane avuye kuri 11 tubwiye kuri 11 ndampamenya bakuye Kapoti mwisha kushiwa je mbona amaso yanje haje tuvuye hanze winyene ugende kurambaza ati mbwira byagenze gute utonde kukaza n'amasaha urajama mbwira amwe byo kwa muganga uravyumva jambwa ati kuvuye kwa muganga biratahura cyo dusanzwe tubizi kugwaye amwe ngo ngo nyimba ari gutara amarezi ro ayo marezi n'abaza kwitara kwa muganga twe amarezi sivyo naravuze ko kwikura ndabonye amakuru zo kwa muganga igihe we scroll tu wachize cyane muhira watwaye muhira ko de plus mavuze ko izindi wabaza cyane amarezi none ushakira wewe nibiki wewe wewe izo gumana niyo mashine tripod turakwiga n'ibitago ikibazo rwo musanga ikapoti cyangwa ni mwabikoranye inde ega nta wananyiye nta byansi nakuvugire urashobora ko yaciye ku mugenzi usanga mugore y'ivyo nta mugenzi yaciye nta mugenzi avuze ko nuvuye kwa muganga natubesha uwo mugenzi avuye kwa muganga n'umugenzi nyabaki jeni wanyibwire na urumva na kumwe wanyibwire arashobora ko yaciye yatijende kakubushikira na mafuti Shade nta mugenzi na tije byo wowe mwako bisigurike uwo mugenzi yayikije nige na byanze bintu Fabi none byavuye he byavuye ga mata murashobora kumbwira basi niba munyanka cyangwa mudashaka kudukorana mube direct apana ko mubicisha mu bintu nk'ibyo benangwaje grip tugutware he tutware miri basura umukobwa inde uribaze ko nawe ibintu nk'ibi byo kuba ko mukecuru si umukobwa byomba ko guteka ndobe mu busambanyi ntibisa inde ibyo ntibisa kandi ntumuvugire cyangwa barakorana na Fabrice cyangwa uwo uri muyi wayishagire uwo uri muyi wayi wewe nibisanzwe cyangwa mwabikoranye muzi n'ikindi kintu kimwe niba mudashaka kwizera ibyo ndiko ndababwira ndabona n'umundi mushaka ko tugumana mushaka nuko tunakorana kuke mureke ngaho onye nanje nitaye twari so kushanje nteze genda ugitwaye bantu bari bora mucafu bwawe ngaha genda ugitwaye ibyo ntabyo gishima ngaha torano Kapoti kwawe n'usoye genda utugetaye toka wana na Kapoti wako shika genda taha utafatira mutinu ya Kapoti uterera mu nzenya muri biranko kabandi wewe sigara kudutire myakutebe myakwiyo ni tukene kwikorera perega nkuru
none twashika ku giti nagitwaye avuze mwaragiye nagitwaye hariho kubera ngaha urasaza kwitwara nituyisubizeyo turayisubizeyo twara niwe abisema komisi yamwe permission miri wowe ndashaka no kukwikeka sindakwizeye nasa kuva watisiga fondo timwe kwanje kuva giye uri kwemisa ko shimwe nagusabye ntize nirabe ibya fondo tebije gute genda nimbugenda kandi ga ubu maraya gusa nta soni kandi ga nguruka gutamubwira nzokora nafo ndamwicukusha Fabi n'ubundi ntitweka ibikene je pridas twereka ego ngo hasi ibikene nege dareke menga ari ngamusa ari mungana twese inda bikoze muvugire gose usunye ngaho genda nimugenda none yigize ngo nibiki saba karwa ngana makanti yako ingo airplane yangu demwe ingo airplane ntunkoreko ingo airplane shagaga none urigumura hafite akazi none nta upreki cyane none uratashe ibiki urafite akazi aya makre kandi tudasora airplane none uratashe ingo Fabrice mwana abandi tepre kazi kawe wallahi ahubwo iyo prudence y'abandi none ni makuru kandi usanga ari Fabian Fabrice abakunzi ba Steve ngiye micro arase kamera kwa plank ram plank njyana achabaza ko twa plank dacari z'Europa nibikunda nibiterasota jewe murabizi sinigera musha kimwe kubusa ku kazi murabibona turi hafi imidi zirabura atagitoro gihera bwana nibuja kugihe taxi birasa ni namsigana na gaga kujya mumenyesha makuru mugenzi wacu mushasha rero twitobonye 9h mais aussi yahageze hafi midi atarata rero entre ta yarapleki nzandi ndeze mwarabibonye yarapleki nzandi mugabo tugomba tumutere pleki batatu Fabrice ari ngaha na Shagre ngaha turi kumwe mikro murabona ko atamuntu ariko azigize mbwa ntavyo mubona mwese mugabo turi batatu tuja turamu pleking fait tu yaramuteye pleki yandi tumbaye tumwerekere ko turaba abantu uzeye mu kugira plank so rero ndafise na mata nikivuguto ndaramwe mwibaza ngo harimo ibindi bintu nikivuguto ni prudence ndaza musmurazizi bazita ubukingirizo mu kirundi umucongereza n'umwenga bivanye bari condom sinzi plank yacu imeze gute rero plank tuma turindire ntuzenye gaga ko yavuze ngo ariko arata mugabo azi ko tegano za gukora bon bivaye nuko yacerewe aussi tugomba dufate iyi prudence yanzo ko kacere gashasha nimuvuga ngo nibyo twakoresheje cyangwa nibyo dukoresha hoya frame wana chimoni Fabrice giye ukagura Fabrice se wakaguze sinza bagurira gakingirizo tu Fabrice yajakaza yo beshe yajaka kuyimuhira hapana basi so agasiga jeje kakumbeshera toka wako kakiri gashasha twagaguze nga kuri pharmacy kugira dugire plank rero kaba kakigashasha unukingirizo sinanzi ko ari butatu ntabyo narindi mazibona bon ni plank tugomba tumuplankinge gaga iyi ndaza kwishira mu shakoshi yiwe kwa nta munsi n'umwe tigera asigisha kosha namanza kumubona ndibaza mu gihe amaze gukora ngaha mu biganiro byose aba afite ishakoshi rero ndaza kwishiramo ndaza kugira kera kandi ndazagomba shiki ndazibikije
gusuza ikeneye afana ba Steve acabye tuzimuheretse bon ish Fabrice hani gitambara nazanye amugije plan rero azokuza ati narahuye n'abantu nzenya Bakazingura ngo. mbere akazingura gute su Ndagira ngo kuyigira batagatigeza cyangwa. Azingurure mani neza. ndiko ndakazingurura Nuno gazingura upapuro. Oya, rero gute. Shira ku munwa uwe ushimwe. Mana video bora ngirire fata kugasunwe nonagira gute no agafuko zingura mu munyereke but kawo nukuna kugasunwe asu agasunwe nako gapo abahungu murakomereye byo ni mwambara ga Fabrice ndokara bakinje vraiment sama mata ndashisize mu kitu ziplan kile zizokozibara ni sawa aho bari tokurengeje shira mukundi duke ngecha yego ndagayo no muzasha ndakazingi kumbe karagarukana aho murakomerewe aho batama kansere mu Rwanda karakinjira he kuri umusheri wawe inzi ba Steve rero ndazi yagishashe wasire hasi ndagatora gusa nicongera mu shakoshi abo babisha cyane Mas akunzi ba Steve rero ngaha catumurindira onda ndishiba gombaje kwe yarambye hogeze juste kuri Ave Mari no ngaha o minimum watevye ni 2 minutes deja muzageze ndazi mukanya gombaje ngatumurindire gusa Babi. Fresh. Urichere wakazi. Sure. Kyo kobana makamera no menga redo kuma. Somehow. no dupusigane bagaga Yo suri mimi nukuri. nabuze kukazi vraiment midi dufise misi ya 9h Nabuze déplacement abashanje. ni nta maguru fije kora bamutana n'amaguru Nawe waje n'amaguru wewe. izikanda miribona zagize zuri moto canke zuri ginga Wari kuzana amaguru wambaye butura. none kubera Nawe waje n'amaguru ndabizi ndi sûr. Kuko sitafashe ni moto ucayikinga. Ikinga bana 2000 ndakurahiye. kwari Sigaye nyuma demire moto n'igito. y'ibihumbi abantu zawe yakura he Resori rero byashitse na. sori ikiganiro ca 9h kashiza midi abantu mwe murafite atana kazi Siumi. cyangwa tuzaniye basi tufungure Ati ngwinga ni tuge muri inga ziva he muri iyi minsi wowe urabizi. Telefone yanje aho. savre mora ndijagaga Oh, si negligence mimi nawe byo gushikira nuko Janshikira gute wowe kiganiro ca 9h kashiza midi
muvuga ati basi ntibikunda konza ja umuntu akamenya ati nta programme ihari ntidukora me nabwo mutiranwa n'amaguru gushika nashize ngaje 9h bamenye kandi ko dupfubusa nace oya na wace nuvuga amajambo menshi watwa shite dizere uno musire kuri aba wazindutse niyo inde mpamvu je namanzi to just ngani nta programme yego mwe muramwese remwe si wewe si Fabrice mwese sorry muramwese naciye no kwa muganga kurarira ntibizana nako miri kuva ryari bagorora amasaha utondera ngo muganije mose ni mushabasha kimwe tuvugane aha ni hataha sorry na masori ngaho yeah nidukora dutahe mugaje ngakora bana ushaka gukora iki ushaka gukora iki ngoma nawe none yaciye je sinkora oh yeah na kiganiro dukora Every story matters.